nanje niyo mpamvu mpenda ni mumunkure ko muneza nose wamuzanye dan oya umviriza dan imbere ko tuyaga vyinshi unama oya unama mwingi ivyo sinashaka kuvyinjiramo jewe nawe n'umwigumije ko gute mwingingirande ko Danira reka kungwaza umuto nenda kuwaza umuto ugenze gute kandi ibi byose ndabita kuri wewe Shakrisi ibi ndabita kuri wewe bwa mbere ibigitangura ni wamamagaye siko none gomba mbumwana mubi gusumba ngaha none ushaka kumwana gute umuntu wese ukunda umubero no mugirira nabi je nyicafu munyita genda byemeje umwana wawe nkurakuye umwana wawe nkurako no mwana wawe ava muyikurako yeje ava mukwica umugera akamererwa nabi oya reka imbere y'abategeko abazi none nase mufata ku nguvu afata ku nguvu nase afata ku nguvu nande kure oya no umvirize Daniel ndakuba mugabe ibije ibi ntivyarimwo oya ibi nibinsi nande ndamugirira nabi munyiza bazi ndamugirira nabi no Daniel please ushaka kumuyakura no oya umvirize fumushiramo gatatu no wowe nuwonye nta dusubirane nyuma cyane kwe Chingo uyo mufasha basifumura nuramuramuza oya nakureho ntonze ngaho muramuramuza Daniel nakubujije nakubwiye ati ivyo bintu vyihotse nibagenda iyo baje bazanana no bambwiye ko uno munsi badataha bagoma ngaho vuturuko kuguma bagomba gutesha intumbero umuntu mpebe ivyo mpandi ikorera kubera ibi kandi bazi ingene vyagenze ariko urazi ko atakiye kibaza Mokis mama bera Mubisanzwe urazi ko duheruka ngaha mu gusaba imbabazi n'utwe tuje gusaba iza kabiri mu bisanzwe bera yarambwiye ati mama nukuri je narisubiyeko kandi ivyo bihe byose hano se bagiye babibona tere kuba umuntu yisubiyeko ni ikintu gikuru kandi ciza cyane gose no kuvuga yuko rero twari tuje rero bera guma ngora mama ati je ntegezwa gusubirana n'umugabo wanje kandi koko nuwanyumve nkuko ari umwana wanje nubu kwisaha uyu bera aracari umugore wiwe basinyura ejo ntwari kuyivuga Christian mama wanje ni yarezwe Christian kandi unyene wawe undi wita ko ari umuvyeyi wawe mama wanje ni yarezwe nana buri impuzu mama wanje ni yarezwe Christian reka twiroroshye fumushiramo gatatu no wowe nuwonye nta dusubirane nyuma ntibasinyuye bera kuri vrema je ntaco nakoze kuri vrema isubiza agatima umuntu wigeze kubukunzo ukunze ko arakunze umunsi umwe nivyo adakosha Christian ntamura kanati hano kwisi motife ni jewe nazanye kamera muhira kugira ngo ngaragaze amakosa mpenda koregwa mugabo cha bihingarukiyako bimbera intwaro iza kunsambura narasambutse Shambabarira Christian kuri ndakwinginze Christ ndagusavye Christ no fata umuntu wawe fata umuntu wawe shiramo agati Danira fata nga fata nanje ndamufata gute kantara mufate amaye divorce wigeze divorce nyura niwamwigumije mujeho te ikigongo ukoroshye ibintu ukoroshye isi ngwana harandondera ko ikigongo narakimuhaye Danira narakimuhaye gusa kubana rero ngaho sasa gusa umugambi wiwanje ubwambiro n'umugambi wiwanje ariko ubuntu kiri umugambi wiwanje haguruke tugende muhira hama tubimarire muhira reka bera nubu yoca asubira kutugira vya bintu je siniruka nande kure tugende muhira atandi kwenda bigira birebe bera reka twinjire gato nande kure tugende muhira hama tubimarire bera reka twinjire gato mama jewe nakanchika mama jewe nakanjesi nemera oya ndanse washa kanchike kandi je no beravuze ko yemeye murekure twinjire mugabo fata ndanse sana bino STV every story matters. Well, my people out there, Edem come down bad boy shot cool believe in champion must kankala fire from zero to hero from nothing to something. Yes, bakunze ba STV ndabaramukije muri mwese ku munsi uri hejuru mwana yuko ndi kumwe na Bera na mama wiwe ngaha muri buka kigana twakoze tugiye kuronde Bera kurondera ibintu kwa Jafeti hanyuma birangira nabi birangira amusohoye birangira antuka marayibonye rero no munsi jewe bambwiye yuko
bashaka yuko gusubira kwa Bella kwa Christian kugira baje kuraba yuko ibintu byagenda neza baje gusaba ikigongwe baje kugira iki rero bakunze West TV mugumane natwe reka manza bakire Bella bite fresh bite neza cyane mama Bella sawa bite neza egome turagarutse kumukwe niko navuga ego numukwe rero bakunze West TV mugumane natwe cameraman tugende kuraba Christian ukuntu ibintu byifashe tugende tukurabe rero sasa Christian none ukuntu byagenze ukuntu byagiye biragenda tugende kuraba Christian siko none Bella none ikintu cyo gukora kwa Christian nikuna nawe nawe urakunda kumenya ibintu bitaranaba ushaka tuze kuraba ukuntu biza guhera ese reka tugende kuraba Bella umugabo wawe yuko ariko yoba ari hano amahugurura twari karakora projet y'ubukwabe David abonye ko bashaka kwibanira n'intuze gusa nibyo koko gusa nukujera mu njye mugabo wasigaye akazi je ahubwo n'umugesera ne atari Mabera muri sure ko nyine twamusanga bizabugana neza turamusanga tutamusanzeho naho turamurindira mpakaje ariko tumukeneye jamushaka kumubwira umusigaye arakomeye antuka irakomeye nyene kunze West TV karibu reka mushike Yes bakunze West TV reka tukinjire turabe yuko Christian ariho yoba ari Odi kanje kumuraba inyuma tabe kariho yoba ari kunze West TV tumurabe yuko yoba ari ngahe inyuma ebana njanga bisigaye hatari kabisa Odi ebana kunze West TV no mustura kubise swata sina hatari kabisa bana hatari ndamubuze ndabuze Christian no musingira yagiye ku kazi niwa mama twakubwiye yuko nawe usanga ndahari twe turamurindira ahubwo reka twicare no gusa no musire muri decide ko ese umwana wanje hasi nko muhira hazira hose turamurindira nko muhira ni ngo warabonye ibyabaye rafapase yuko yaduhakije yego twabibonye mugabo yasanga naho turi mu nzu iwe twabaramye neza muri ntuzenya ivyo nabonye vyovyo yamuhungu sigaye akazi cyane none nazo basanze habaramye abo yigeze kumenya ati bazabonye bashasha atamenyereye mu rugo rwiwe kunze West bino bintu je sinzi ukuntu bizorangira mugabo ebana ntihatari kabisa mwarabonye Christian je yarambwiye yuko ngo ubu ngo akeneye kwibana na diya nkwavu ziwe niki mugabo rero sasa reka turindire turara none batarasinyura avuze ko akeneye kubana n'izo nkwavu ziwe hari aho urabona umuntu abana na nyankwavu nyene ivyo nivyo nshaka kumenya no musi none ivyo yarasavye ikigongwe Bella ntusavye ikigongwe ujya musi nawe navyo wabonye none uje gusaba ikindi kigongwe ndabimenya none Bella ubona uje kumubwira iki kwere ko je mbona mene hatari kunze West TV ivyo nimwe ko muravugana vy'akanwa abaho none muramuvuganye iki naho ababiki zamurambwira je nakora mene ngaha none nk'ubu nk'ijisho ryanje umunsi bazorimena nawe nuko none ushaka n'akantu umwana na nyina bivuganiye buke uko kamenya mana yanjye mama tugende tuzofuma tugaruka ni hatari kabisa kunzi West TV hatari Christian so tumusanze reka tugende ko Christian tutamusanze urase ko tumurindira je nusubira kuko umuzurangora none ibyo hava berera ariko muvuze ngo tugende none ni ase tumurindira Christian reka tuvugane Christian akunze West TV ndamubonye Christian ngo tuvugane ndagusa none uhava uturugo rwawe none kweri Christian uhava uturugo rwawe kweri
none oya ingo tuvugane gatonya Chris akunze ba STV ngo Christian je uvyo washaka wowe ujya musisi ndakwiya ningo tuvugane ubaze tuvugane biki tuvugane biki injire gatonya no nta bindi tuvugana Danira ushaka ingorane gusa nta kindi ubu je bambwiye yuko kari kandanda bajyama aha uniho barara no munsi none uhavubiruka oya je sindavyumva we sinakubujije baranteshereza intumbero ivyo nikorera reka naruhanda umuntu ndabeze ko ruha Christian none gashani ni jewe si wewe egome mugabo ni ubazana none gashaka ise abantu bambwiye ati turagusabye kandi je vyongera musubiranye byo no kwimwe dusubirana nande umugore wawe uko mwaranditswe kugeza mpako kanya ngo nyumvirize kijya gihe uyu munsi ingo reka Chris ibintu ntabusiriye nabuke burimo umuntu abiyamye be mutabura ko yabiyamye ntavyo akeneye muri rusange ntavyo ukeneye gute ntavyo nkeneye rero singuwe umufasha wa Christian none kwe singuwe umufasha basifu muramuramuza oya nakureho ntonse muramuramuza Danira nakubujije nakubwiye ati ivyo bintu vyihotse nibagenda iyo baje bazanana no bambwiye ko uno munsi badataha bagoma ngaho navuturuko kuguma bagomba gutesha intumbero umuntu mpebe ivyo mpandi ikorera kubera ibi kandi bazi ingene vyagenze ariko urazi ko atakiye kibaza no Chris no mama bera Mubisanzwe urazi ko duheruka ngaha mu gusaba imbabazi n'utwe tuje gusaba iza kabiri mu bisanzwe bera yarambwiye ati mama nuko je narisubiyeko kandi ivyo bihe byose hano se bagiye babibona tere kuba umuntu yisubiyeko ni ikintu gikuru kandi ciza cyane gose no kuvuga yuko rero twari tuje rero bera guma ngora mama ati je ntegezwa gusubirana n'umugabo wanje kandi koko nuwanyumve nkuko ari umwana wanje nubu kwisaha uyu bera aracari umugore wiwe kuko basinyura ntibasinyuye bera kuri vraiment je nakoze kuri vraiment isubiza agatima umuntu wigeze kubukunzo ukunze ko warakunze umunsi umwe nivyo nta mutima nigeze ngira wo gukunda nko namukunze ubwa mbere atarabinyereka yuko atankunda naratomboye ndabibona ari ndizo ndi mugabo anci nyuma nubwo yaranze ukuntu meze ndego nta muntu adakosha mugabo cyari kiyago twari kugirana turaba babiri adakosha Christian nta muntu kanati hano kwisi motife ni jewe nazanye kamera muhira kugira ngo ngaragaze amakosa mpaye ndakorego mugabo cha bihingarukiye ko bimbera intwaro iza kunsambura narasambutse ni wasambu umva ni washaka Shambabarira Christian kuri ndakwinginze Chris ndagusavye Chris no fata umuntu wawe fata umuntu shirama gati Danira fata ngaha fata nanje ndamufata gute kantara mufate imbabazi none nase mufata ku nguvu afata ku nguvu nase afata ku nguvu nande kure oya no umvirize Danira ndakuba mugabe ibije ibi ntivyarimwe oya ibi nibinzi nande ndamugirira nabi munyiza bazi ndamugirira nabi oya no Danira ushaka kumuyaga fumushama gati no wowe nuwo nyene hadusubirana inyuma wowe nuwo nyene Ana abirangirire Danira bintu uri kurakwega Danira oya iyo nabizi ntambara uri kuranzanira ko Danira umugore we togenda kuraba handi hose igihugu n'ikindi ibintu mwagiri haje ndani munzu zaraheze vyibagire hari n'abakorerwa ibiruta bijya twakoze mugabo imbabazi ndimuki gisagara we ndimuki gisagara vre nanje ntawusubiza inyuma nanje sigaye ndabira bagese sambira ko shaka wewe ndabira bino bintu biriko birasoma bikomera ntibimeze uko nyene none inkwano hamana tanze inkwano ko mwaje kunyishuza nsubiza inkwano sinayeba none warasinyuye none ntawe subiza inyuma uramugumana imisi mumaze kuntwara hajya muri ntoze ingana gute ntimwigeze musinyura rero uramugumana ntawe subiza inyuma nanje naje ndabona nkayambwira ko ashaka gusura ku mugabo wiwe none ndabigira gute nanje gashaka Christian none gashaka Christian no Danira umviriza nta bindi biharuro tugirana n'uyu mukobwa oya none uhava yakora
muvyeyi murakuye umwana wawe imbere murakuye umwana wose Kongwe musubize mu rugo ndiracara umugore wawe kasi ndamusubize inyuma nawe imbere y'amategeko gashaho imbere y'amategeko s'umugore wawe Sinapfuma nyitaje basi je mfume mvira mu maboko yawe je napfuma nyita mama kuko ongeze je ndarambiwe ndaruko nyine ata mahoro akunzi ba STV bagumane akunzi ba STV abakunzi ba STV je ibintu yatari Christian n'ibintu ubu ubona vyogera amukuzaniye none Christian n'umugore wawe kwe ntimusinye ni kweta sivene ni muri kumwe siko eta sivene ni mukira amugore n'abagabo kandi amaze kuza kuraba kenshi namwe adakusha Christian ashama gatima nawe Danira reka kungwaza umuto nenda kuwaza umuto ugenze gute kandi ibi byose ndabita kuri wewe Shakris ibi ndabita kuri wewe ubwa mbere ibigitangura ni wamamagaye siko none ugomba mba umwana mubi gusumba ngaha none ushaka ko umwana mubi gute umuntu wigeze ukunda mu mubero no mugirira nabi je nyita pfumu nyita je ndavyemeje umwana wawe oya murakuye umwana wawe nibikunda murako no mwana wawe ava muyikurako yeje no mukwica umugera akamererwa nabi oya reka imbere y'abategeko amategeko aca gufata kuko n'umugore wawe n'agateka kazina mu ruzo bote nanje niyo mpamvu mpenda abwira ni mumunkure ko muneza no se wamuzanye oya umviriza Dani imbere ko tuyaga vyinshi unama oya unama mwinginga ivyo sinashobora kuvyinjiramo jewe nawe gute mwingingera ndeko mwinginge ndasha Chris n'umugore wa mbere waranse kumuha divorce siko niwe yamwigumije ko wowe umpamagaye gute turi hariya mu nzu umbwiye ngo ninze tuvugana ibiki ibi ni byo agomba ko tuvugana ndabizi gashaje byo kora rero ibi bintu andekure kora gashaje Chris waramuhaye divorce waramuhaye divorce wigeze divorce nyura wamwigumije sawa ko kimeze uko ko muri ko munyambika ibintu byose amakosa y'abantu abantu bose aha rero duhagaza hamwe je nta kigongwe kirenze kijya namuhaye nongerako abantu bose tugume ngaha rero abantu bose gusa babanyi gusa n'ababanyi bose nibaza ahubwo haze abantu benshi barabibona baraza kutubaza n'icyo twapfuye atari bakunze wese none bava birira Christian je ikigongo ukorosha ibintu ukorosha isi ngwana harandondera ko ikigongo narakimuhaye Danira ukorosha ibintu narakimuhaye gusa kubana rero ngaho sasa gusa umugambi wiwanje ubwambiro n'umugambi wiwanje ariko ubuntu kiri umugambi wiwanje Christian wasifu mutwara muhira ndamutwara he ahubwo je hacari mu ko nimva mfume namushira muri uwo mukora hanyuma uwo mukora areke je kibirira umugore wa agende koga umugore wande imbere y'amategeko gore umuntu tahura umugabo ico gitahure neza sumara amazi umugabo ariko no washatse ariko ubwa mbere no wabishize kuri kamera ngo mumara amazi ko ariko arasama n'undi muntu kubera ko nari maze kumubwira kenshi heba bino bintu narabibona nkihorera nikuvuga hatabwe nkenari mfise nagiye kuzana kamera nibaza ati byo mukosora kabiheba acara binyereka none muzaza kamera wagiye umuvyeyi wa Bera nawe urafise amakosa nawe birukona wiwe ubu rero abonye ko mfise amakosa kubera ko bwa mbere utemeye ko ayo makosa nariko nemera nkuko neko ndasaba ikigongo kutavyemeye ko tubimara Christian Jane bonumenga wo vyorosha n'umugore wawe hamuka mutwara ariya tukava muri no barabara ababanyi bose mu bana bariko baraba bino bintu bikibara mu babanyi nkiba hangirira nka ariko nanyo uretse ko bizohera gute uretse ko bizohera gute uko je nari nzi ko bizohera ni kujyanye ne yaranyanse yaragiye naje nari nzi ko vyaheze nta kindi twari dufitanye ubwo waranse kumuha divorce sinanse nambwiye genda wandikishe iyo ushaka wari kuyimakiri kare rero nimbo yarigeze ahunzanira umutane gashaho waramuhaye mwanya ko baje no ngaha uca bafata gukora yaraje ansaba ikigongwe sinakubwiye ati ndikigongwe nakibahaye ariko gusubirana ntibirimo ikigongwe waduhaye mbwa washaka kutumenagura wari wari ufise n'inkozo ya byose washaka kutumena uribuka intuzenye igicupa c'amazi yazanye iyo tutiruka bari kuva hajyanya dusa nabi nandekura haguruke tugende muhira hama tubimarire muhira reka Bera n'ubu yoca asubira kutugira vya bintu je siniruka nandekure tugende muhira atandi ko ndabigira bireba Bera reka twinjire gato nandekure tugende muhira hama tubimarire Bera reka twinjire gato mama jewe nakancika mama jewe nakanje sinemera oya ndanse wosha kancike kandi je no Bera avuze ko yemeye murekure twinjire ndanse sana bino asa je napfumanye reka tufe duhaguruka Bera duhaguruka napfumanye jiranga reka duhaguruka ushize nena
bimpaye ndavuga ntivyumvikana sindakubwiye ati nta ngorane tuve muri ribaraba tugende muhira tubihetse bereka tuje kumvikana ntiyanse aha mu mwanya nkagira uko agwa hajya numva yuko kandi aguye hajya nca nyerera nimusubira kumbona ngaho ko nagateka kazira mu nzu none areka naje nanyubahe reka tuhaguruke ndabyanze abakunzi ba Steven hatari kabisa kuneza ndaza buhoro buhoro nanje ubure simva ngaho byose bidateye nyoko wawe no yabiteye nkuko yaraje nkuje kuduhuza kandi ari umuvyeyi n'umuvyeyi wakaba umuvyeyi wanje ari kumpanura neza nawe akaguhanura neza mugabo kubera yuko na nyene abwo ushaka ko baduhanura ni wari kuzana amakamera kandi ibi byose ntivyari kuba ndagwenda garutse si nyoko wawe siwe namwe ntimwaretswe nene gasha reka tubaze duhaguruke tuje kuvugana Shakris umva ndakubwiye turatwinjire era oya banzurindire Christian wowe uri nk'umwana w'iwanje urashaka kwinamuza ijambo nk'iryo je ndi nka mama wawe umuvyeyi yari kuvyariye umugore nk'uko ukinamura ngo simfise indero nk'umwana w'iwanje jewe kweri ndi nka mama wiwawe icyo nyo jambo mbariye reka Christian urumva ko zamakosa mugabe ibintu n'inzara kuvuzwa gutyo reka basi twinjire nasubire mu iryo jambo Christian urumva ko ukojeje kabisa Christian ejo ntwari kuyivuga Christian mama wanje ntiyarezwe Christian kandi unyene wawe ndi wita ko ari umuvyeyi wawe mama wanje ntiyarezwe nana buri impuzu mama wanje ntiyarezwe Christian reka twinjire ntiyarezwe basi vyahetse siko vyahetse twinjire bera ko yemeye ko twinjira mu muvyeyi ko yemeye ko twinjira reka twinjire mu tubipereze mu siko je nduva nto kwinjira aya nduva nto kwinjira nibiraherera evitwe Shakris yaje nawe ivyo bintu none ntiwinjira kweri oya sishobora kwinjira ntashobora kuntuka nk'uko umwana jewe nta bindi bisigaye none sinoroshe sinarengeje nibaze twinjire nkuko nabibabwiye ati tugende mu nzu tugisubiremo birenze ngaho nakimwe niyagirize canke nicuzako none Christian mugabo nawe urabona ibintu dukoreye ngaha nkoze biki si ibintu vyumvikana uratwara umugore wa mugabo Christian bisubiriye wa munsi bangara ko hajya muhiri wanje ariho bansanze bisubiriye rero nibinyene nibaze tugende twicare bataje ore yawe muvyeyi none bava jewe sinotukwa n'umwana w'imyaka nk'iyo nahaye umukobwa w'iwanje aca nuka nkuko nako nagize nk'umuvyeyi nguma mpanura umwana wanje uno musenzi ko tuje ku ntambwe nziza ya nyuma y'ugira umwana wanje asabigongo nkuko mwabibonye nga mugabo umukwe umwana ngana uko aca ntuka ngo ntandero ufise jewe yavutse mari sishobora kwinjira mwaro rya rugo jewe none ka mama kugiye umfashije iki nkaho abantu bakunzi ba Steve bino bintu biranduhije kabisa jaje ndibise kubihebamo murabona ukuntu bimeze bana ukuntu bigenze ibana bakunzi ba Steve zosubira mu kindi yiganiro je yanarushe nukuri ibana umutwe wamenetse kabisa zosubira mu kindi yiganiro rero murabona ko bavuye bagenda babandanije sinzi uko bimeze Christian murabona ko ikigongo cyase kubihindukiranye naho amututse amugize iki rero zosubira mu kindi yiganiro next time STV, every story matters.